STECY na mawa ubu twizere ko birimo biraza gake gake dusanzwe muragerageza kwivyura reka tugufashe kuzuba nibaza ko ari sawa Kumenga nta kuguru kuriko ego igihe mwagira isanganya ukuguru kwarononekaye cyane bicaye ngombwa yuko tugukura kuko kwari kwamaze kononekara kandi ntugume winyeganza cyane kubera uru ruhande nyene rwo kuguru gwaragize gwarabaye paralize rero bizogenda birahera gake gake ariko nivyanka guhera gake gake nta kibazo mukaronka uburyo muzoca musimbira mu bindi bihugu byateye imbere mu buvuzi barabivura cyane bigahera burundu ariko twebwe ubwo buryo bwo kubimara burundu nabwo turaburonka yego hanyuma ushishikare koroherwa tuje ngaha kubaramutsa no kubaza amakuru ya STECY ko amerewe. STECY basha STECY araho byarije byose naho naherutseyo nafatiriwe n'akazi kenshi muri no minsi kuko yabadakomeye muganga yaca bimbwira ariko mu telefone nizere ko akomeye nanje nari maze iminsi nafatiriwe n'akazi kenshi kabisa wese naboneka ariko rero naho muje burya je nanje nari maze iminsi niyumvira ingene noza kubaramutsa tukavugana hari akajambo nari ngene ko tuvugana na mwebwe none twizanye muragize neza nariyumviriye ndavuga ati basha abantu no baronka gute basha no munsi urabona ko Imana iranzaniye ariko nubwo ati ndabatelefona n'uno munsi murabona yuko STECY ari mu bitaro arwaye ariko rero ikibazo iyi nzu uko ndayisiga niko ndayisanga ivumbi amakaro mu bubati asha inzu umva bipotopoto gusa imuzu naona sanga nimwe nkibagira ugasanga iyo nambaye kwa nsubiye kwe kandi kuyambara abantu bacha bambara ati urabona ingene wambaye imuzu y'ubucafu kubera kwibagira n'umwanya muto naca duga kwijamo bumva rero icyumviro ciwanje nashaka umwe uguma ngaha akamurabira STECY urugo kugira ngo niyava mu bitaro azosange hasa neza urabona ko bingora gukubura yaba guteka cyangwa yaba kumesura umva n'ikibazo muri twebwe hagira usigara eko none ari bisanzwe apare yonje mbona umengo vyo bintu savyo ntivyo ukunda kubera STECY n'umugenzi wacu kandi umugenzi wacu cyane tutohemukira hagize umwe muri twebwe asigara ngaha bisa no kumengo tuba tuje gusambura inzu tutubatse cyangwa urugo tutubatse apara yiwanje n'ukuri mbona umengo nibikunda murusambura gute mbona hari amakara azosanga mwamenaguye mwagize gute ingorane zihagaze he hari sahani nimwe azosanga mwamenye ivyumba nibingahe umwe atajinjira haje undi akinjira hari ingorane zibiteye vyotera Asha cyo kuno ndabibona umengo nibikunda weko atekereje nkeka wabishira EGIDE jewe wapi no kuri ntamagara kuza gusambura urugo ntubazi umugenzi wanje wumva cyo navyanse kare kimwe gusa icyo twagufasha twakuronderera umukozi tukamutuma ko ruko abakozi bo ndababona no ngamwe barabara bariyo none ugira ngo sinabaretse nka ega mwese nabarondera nk'abakozi naho ndamumfasha akazi none ingorane zihagaze umwana mubona ko gire urazi ko mukundana umwe yemeye agume ngabo mushatse mugume ngabo mwese babiri shansanze atari umugenzi wanyu kabisa kuko yaba ari umugenzi wanyu iki cyumviro nk'igisohora mwaca mwemeraho nyene ariko rero ndagishikirije ubunyene muce mupanga ubwo nyene ngo yango nibishoboka sha nabugeze mwari mufitaniye mugende yiye
Bitwaza gusambura ibyo tutubatse muvyeyi. Ntibikunda nuko. Nabumendutse umuvyeyi rero ubunyene. Sha. Sa munana murakoze ramwe kuza kundamutsa. None tuzimana. Ndabazimane. Yagafana. Tugende ko frere. Burya nimwe kuguma ngaha mukabiteka. Nimwase kuguma ngaha. Mushaka ndabana nkoriki. Hago namba mutashatse kuguma ngaha muteke tufungure ndabazimane mu byo mwatetse nimusohoke mugende. Shamuramba baje kweli. Ezoza kwinjira ubishaka udashamwe ko mutabishaka nari musohoke. Usigare. Urugendo rwiza. Cha nabyanyu kweli. Ngo rwa rukundo rwa mumpekura. Nabya Urukundo rw'Imana yacu rwogereranwa n'iki mw'ijuru no mw'isi Ndabona baratoye kamitende. Umugabo wawe niwe yatubwiye yuko baguciye ukuguru. Cyo cyatumye tuza kuraba twese tuzi ko ari accident isanzwe. kandi kare vraiment wihangane. Numvise kurya mu tipe ibintu yatubwiye. Shani N'ibisoni. awujya umupapa nukuri yiyubashe akanuruhuka akatubwira amajambo nkayajya ariko nyika ko ari ugushaka hatwumviriza gusa niyo bari bumva nawe yumviriza uko twebwe twagerageje kumwishura Utwumviriza abagabo bo burabibagiye. Ngo muri twe babiracaguremo umwe. Yabonye turi ku isoko. yewe ntihataye none ubwo EGIDE araherutse kuza kukuraba shani hataye Ihangane ibi byose biri n'umwanya. Ikintu cyose burya kiba ku mwanya wacu. komeza wihangane ko utavuye kijya gihe ntaco uzoba kandi buri kintu cyose kiba ku mugambi w'Imana imbayo atakiza kuramutsa ntawe uzi ko yaguhevye no kataguhevye ariko Imana yo ntiyaguhevye komeza gusenga bizogenda neza yego dukomeza tubikora STECY. Nuja ku buzima je tubayemo kabisa mbeho gute. Nari imyaka 3 niraheze uri kwa muganga utava kwa muganga none ushaka ngora iki. Je n'umuganga ambwiye ko ataka kazi na kamwe ushobora gukora akakumuti. Yambwiye ati urabona ko tumuciye kuguru. Aha hari pararizo uruhande rumwe. None umva uzokora iki? Woza kwa EGIDE ugakora iki? Ngiye ngo buzima aya ni ngombwa ko ari gihinduka kandi ndakwiza ukuri je sinzogaruka no muri ibi bitaro sinzogaruka kuko imyaka ibaye myinshi no kubanza mu bitaro minsi yose gukora iki oya kandi ndagiye singeneye ikibazo bakimwe no kuntelefona nuzusune no kuntelefona singeneye Sweetie, baby.
bashari nga mu nzu. Chérie. Oui. Ah. Che. Bari mu biki ko wari utekereza? Yo nariko nkora ibintu hariya muri chambre ni hatati. Yo. Ndarushe. Yobura. Ndabere si wazinguriye she. Nishinete. Ni rero nkeneye kuyongereza amagarama. Kuri live. None niyo yakuze cyangwa niyo wakuze? Ndi mu rugo. Sheri. Yatati. Aro chakuranda bagusa. None. Reka wicaye uruhande yanje nancanguye cangira ibiro. Reba meze bon. Okay. Ash. Tuka 10 minutes. Ize. Uranda. Baziko yindi umwanya wamba ndi ku kazi iki. Mva imuzi vuye musubirayo vuye manase. Shusho. Ndakubaza. Ushaka umwana wa mbere tuzomwita gute? Namba wakiraranye. Nugira ngo kikuje mu bunyene. Oya no, ilifo kutuza turaplanifya avenir. Umwana wa mbere. Chini bazako twomwita. Izina rya mama wanje. Yamazina yabakira gashe. Lazima yitwa. Nakazina keza. Ngwiki? Immaculée. Yesu. Rero nikubera izina ryo muri 18e siècle. Oya na Immaculée abona jero cha ndamwita igi wanje na je mama. Yaza kwitwa nyiki. Oya na. Ariko je nibaza akazina keza kuko nshaka gutangura umukobwa. Nico gituma umva ndiko ndavuga izina rya ndamukunda mama wanje cyane. Ariko rero twomwita STECY. STECY naryo nyene ariko shushu ntabwo bibaza ko ari igihugu. Nari imyaka ijana rimaze. Ewe shakira imaze imyaka ijana o. Wow. Cyane baza ko ta myaka ijana rimaze. Oya nagiye imyaka ijana from. STECY ni byiza. Kuko je ndakunda kana kagakobwa. Nzotangura umukobwa. Okay. Oui. Cheri kutakiza kundamutsa kwe. Wagenze ikibazo ntuza wasize byagenze gute? Umva. Je singene telefone yiwawe. Singene ibibazo by'iwawe. Singene kusubira ku telefone. Narakubujije. Nujya musara bikubwiye. Singene ibibazo jewe. Ndewe twarakundana nyene by'ukuri. Urukundo wambira ko nkunda. Warankunda nyene cyangwa warambesha. Jewe ndagusubiriyemo. Ntuzombona iwanyu nanjye sindagukeneye iwanje. Toka. Sawa, nta kibazo nanje nzoza nyicira. Toka kure pumbafu. Tera ibibazo gusa abantu bitekerereje bari pose bibereye mu rukundo biganirira ugasanga umuntu telefone arakwiyumvira gusa cyangwa kuri telefone. Je ndashonje. Sheri wanite. Uyu ni ex wanje. Aguma mvuruga naramaze kumwiyamiriza ariko ntiyumva. Je sinzi gene nshaka ko. Biragoye. Erega sheri umuntu ariko arakuvuruga uzoca umuntu ndamubwire. Erega ni bon hari abantu batahura. Oya urazi ico ngire nkore. Zomwitwarira kuri zone. Baby urana abantu bagiye kwitwarira abantu kubera urukundo. None ko kuma mvuruga none ko atawengeneye. Abandi bitwarana kubera kugira bavane. None uzoja kwitwarira umuntu agukunda. Jewe nzomwitwarira mvuge ko aguma mvuruga namukeneye. None usukwitwara. Hari ngorane. Ubundi urafise ubucamanza bw'iwawe uzoshobora gutunganiriza. Bazonyumviriza.
Ama shirika ndakubaza mbishiri ushanze kuvyarira abana bangahe n'ibintu dutezwa kuyagashusho ndabona ubwa mbere nakwajije akazina tuzokwita mwana iki mugabo nitwavuganye ese tuzobyara abana bangahe cyo kinwa gikazemo cyane neza ibisazo ishusho ni Jeffrey ndakunda yuko twobana tuzinki erega yaba hariho na contrat yo kubana shirika no vuga ni mbishiri ushaka tuzoba n'imyaka ingana none si bisanzwe mugabo igihugu cyacu uraziho kitabitwemerera iburayi ariko biriho mugo nicyo tubona yenda kubaza abana turashobora kubahuriza twavyumvikana jewe nifuza abana batatu abagoze kubyarire batandatu nka wahundishe abo ni babandi ba proche aho rero 8 oya nta munani kugira leta kidufashe nibyo ushaka leta shaki kurere poresat shushu entretien wa mama gaye reka ufate okazi yo kukubaza ikintu maranye iminsi umutima kandi unyishura uri pose umbwiza ukuri atacyumpishije sheni wa mama gaye ntaco bazi shiri we nta mugore mwari bwabanye abanye n'umugore yego sha usanga ari babanye bagateranya shiri jewe mu buzima uramaze kumbona jewe ndi focus umutima bwanje sinigera nja mu bantu ngo mbaze ikina kiriya no mugabo naratohoje ndavye imibereho ingene tumeze narabonye ko hari umuntu yaba yarigeze mu nzu ushaka kumwiza ukuri jewe narigeze kubana n'umugore kandi twabanye umwanya muto ariko rero uyu mwanya muto twamaranye jewe twapfuye kubera kunyiba jewe uyu mugore yari umusuma vraiment yaranyiba amafaranga mbitse amafaranga ngaho nyine bizoza y'umuryango agafata kiba agatwara agaca mbesha agafata yumvise bishavuje agaca afata akahatabagura agaturamwo makeyi y'ibihumbi 10 canke 50 akahatabagura agaca ayaterera ngaho ngo imbibaza yariye afata none imbeba ijya amafaranga nabitse ahantu nanyegeje ikayaterura none niya gusiga basi yasanzaje umunsi umwe rero ndatega umutego cyane yamufata abataya viraho kabisa agenda none shiri yaragukenesheje urabona ko n'intebe zose zashaje shu reka sharekwamo ni yari umugore ahubwo yari gisuma nyenzi niba abagore bitwa ba kinyezi makwako gisuruma ndando ucurafata urakubita mvira mu oya Jesse ngwana aya Jesse ngwana kweli ashi ne yaciye agenda guteshe cyane ndamwirukana none ko atamariage twagize je nawe oya ashi na mariage twagize ahubwo ashana n'umwana tufitani oya ashi nico gituma tondondera no kundondera nta kibazo dufitaniye kweli none umwana mwaretse kumuvyera kuramwa n'umaranye igihe gitoyi cyane none umwana ega umwana atangwa n'Imana nubwira ngo ngira no musuma kabisa okay shiri je nayo ndabikubajije passion je nk'umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri hariho amana arinza mwe ngenda ndaraba kandi niriwe ndaja mu sakushere aha n'ibindi wowe warabitse iyarangiza urabimbwira kubera nzobimenya je nangorane umva nta bindi uzombwira ntugire ikibazo vre y'amahoro ni nabidekuvurana bidekuvura gute kandi atana kimwe gihari ubu sheri ibi byose je ndabidekuvuye ko mwabaye oya usanga ari kubera telefone oya je wahonye ntabyo none niwe yaragutelefone oya byose nakwiye ko yari umuyexe we wanje siwe ujya yo telefone okay ufite sishaka vraiment suite nyuma sishaka kwambuza amahoro oya kumbuza amahoro tekereza yeke ibyo kandi ndashobora sinakubwiye ko nshonje okay reka ngende kuraba ngende mu ikoni ariko rero no munsi urampa agashimwe nyange ko ndateka nyarutsa ahubwo nyarutsa kugira nanje fungura nyuma ya nategekarije ko hava ngenda mu mwanya okay merci ndia kugiye kuberewe sawa
none ko mumaze iminsi mutampa umuti hoba hari ikibazo cabaye? Bon, turavye imiti yose barayifashe. Barayifashe kandi nta n'ideni wishuzwa, ahubwo bikunda mwotaha muhira. Mukarindirira muhira. Abonyene turashobora gutaha. Yego nta kibazo. Namara gutaha nta zindi ngorane nta wundi muti bizosaba ko nza kurondera kugira ngo ngene ndabujanye. Oya, twe dufatiye ku buhinga dufise imiti yose barayifashe. Ahubwo gusuze wame witwararika rya jambo ndakubwira, uburyo bukazoboneka muzosimbire mu bindi bihugu byatembeye mu buvuzi, babavure muzokira neza. Yego mushishikare kwihangana nta ngorane. Mudufasha rero mukatugeza aho hanze kugira turabe ko twogenda. None urafise umuntu acaza kugutora none rega ntiwakwishikana muhira? Umuntu? Sawa reka ndagushikaneho nta kibazo. Hariho n'utuntu twanje. Abo reka ndatuguhereze natwo nta ngorane.